Ndibona gusa ntaci yo wewe kandi barizi ko wariririmbyemo twagiye okay mana yanje ndarushe no kugerageza ngo shize mushamake ubuyobozi bwa JFIC kandi akaba ari Abel Ndwayo akaba ari we ayoboye iyo JFIC production bavuga yuko ngo baramuhereza amafaranga agaca ayajya ngo ntanabakinishe ngo muri filme ziwe mwebwe ico kintu kivuga kwiki nigambe naravyumvise nyine uvyifatamwo gute mu gihe uri kwasoma izo commentaire man cyenda bifata nk'ibintu bisanzwe birizi kuko nacu uzokora kwisi bazokomanta bongere bakomante yego basuzoga muri wa undi nyene ikizohinduka Bola kunzi wa JFIC Media TV nize komeze fresh aho mwerere hose amore Imana bane namwe kujyamana ibya twese yako kuramukana ubuntu bw'Imana kora bwa buntu bw'Imana re niyo mpamvu turi kumwe n'abatumire bacu ngahanya nyene gute Paki umeze neza Paki ego urakomeye cyane Paki cyane ndagubona Paki nana nawe umeze neza ego na urakomeye cyane ndashima cyane first of all mbere yuko dutangura iganiro cyaje biri official ariho sene mwakoze muri Pakita iryasezwe ya kabiri hajya Hano Pakita wagiye uvuga ati Aberi we Aberi amana nagaca kubwira ati ngo yo wa mwana wowe rero wehe uziko mu rugo twagiye mu kinye kajya gasene jize dewe mwayikinyemo man nawe nibuka muravuga izo mwibuka ndakimwe nibuka muravuga izo mwibuka ndabikinye imyaka navyo nibuka imyaka come on guys umva mureza bakuzi show mureza bakuzi muvuga ivyo mwibuka first of all sivuga n'abana second vuga n'abana bakaze nyene nk'izo twagiye step by ready action I don't remember anything na ubwo nyene ntabwo tugiye kukujanirana rero Bede reka tubaze ikaze muri JFIC Media. Murakoze. Mwashakura musakozi wa JFIC Media. Sawa murakomeye je muranzi nitwa Pakita Ozana twazana inanana Dondorena. Sawa cyane nanje ndabaramukiye. Nyene ni nana. So guys, as you see, ndibaza yene nabwo ari bashashe cyane kuri media nyine ibintu nk'ivyo uko muri filme Pakita bari mu bantu bamwe juste yani babikoze neza nyene kandi rero kino gihano two tugikora umunsi nyene barapostinze finale ya Pakita kujya abantu boye ko barasara bavuga ati guru ya Pakita nihere mubivuga ko ikimwe nk'abakinyi bakinye Pakita ihere canke ibandanye mugabo je cyo muri ndende cyane tugumye dukina yo ndende kujya nano gusa abantu ni barambirwa ushatse gusobanura ahubwo abakinyi nibo barambirwa ubwo rero ushatse bavuga ati ngo filme ni nziza cyane bakavuga ati ngo kuri nigarukire ngahana ngo please ngo mutwongere season ya gatatu ibiki mwumva mubo bahereza season ya gatatu cyane garukira ajya nyene me agarukiye hoya mu bisanzwe kuba ari nziza nyene byiza nyene yobandanya ariko kandi imigani kavuga ngo akaryoshe nigahora mwitama cyubyumva nyene none ngaho uhagaze mu bisanzwe ati ngo yobandanya ngo kandi ngo akaryoshe nigahora mwitama uhagaze mu bisanzwe urumva nyene nivyaba ngombwa nyene bibaye ngombwa yobandanya okay by the way reka kiro kibazo ndakicerekereye kuri nana wowe bwari bwa mbere tukubonye muri cinema ndundi yep wari warigeze gukina filme na mbere cyane ego narigeze gukina na mbere gusa ni kera cyane ariko nta namwe yigeze ishika mu bisanzwe iri twisaka kuri media
oya cyangwa muri babandi bakina za mafilme ugasanga bagira ama repetition bagiye gukina filme ngo yahereye muri studio nyene nuko nyene byagenze yizi kibazo gashakiza kuri nanati uza gukina muri Pakita bivaye no kungene uzo filme wavuga ngo wakinye stigeze zibasha gusohoka muca make washitajya muri JFIC no ko filme cha kuri JFIC kandi ambisi JFIC kabiri imwe muri company ikoresha ivyamamare byinshi ugishikayo byakugendekeye gute nyene mu ncamake byari byishimo ariko kandi byari byishimo bivanze n'ubwoba kubera nyene urumva kuja gukorana n'ivyamamare kandi uzi neza ko wigeze gukora ibintu yani ntunamenye niyo byahereye urumva nyene akantu k'ubwoba ntikabura abo bakinyi rero mwakiranye bose muri Pakita no wawe mukinya kugoye cyane kurusha abandi canke watinye kurusha abandi kuko hari ukuntu usanga umuntu aguhereza sena agafata ngo kinana n'uyu muntu ukuntu nwaye muntu byakugoye kwisanzurako umuntu cyane cyane byangoye kwisanzurako nago yabaye umwe mu bisanzwe oya bisanzwe babaye bose ariko hariho uwo rero sene yiwe hagera yuko dukinana nkumva umenga no komoka nkumva umenga nyene dawe ninde rero Abel sindagutwe burya nanjye nivyo abe yani biba bigoye kumwisanzura ko muriko murakina miliyonera kubera iki none Abel basi nyene sinzi ukuntu nobisigura Paki wowe upaki ego wewe ko yaje ari ryambere kuri we niyo mpamvu gusa miliyonera twatanguranye mugabo wewe yala bi okay by the way Paki kugira ukine muri Pakita mwari shangaye muri JFIC kuriha na brombi na wowe ari shangaye muri JFIC oyo nje nama yana makuru mfise avuga yuko ngo ari abantu Abeli ngo shize mushabake ubuyobozi bwa JFIC kandi akaba ari Abeli Ndwayo akaba ari we ayoboye iyo JFIC production bavuga yuko ngo baramuhereza amafaranga agaca ayajya ngo ntanabakinishe ngo muri filme ziwe mwebwe ico kintu mo kivuga kwiki nigambe naravyumvise kuko je iconze naramera natanze ahubwo we niwe yayampaye okay cyo nanje ahubwo ndanatangaye cyane kuko je ndavye Pakita ukuntu naye kinemwo amasene menshi kandi atani jana natanze hama kaca wumva ngo hari abantu bigeze kuba batanga amahera hamane ibyo bintu sinumva ko bisona yani ujeze gusobona ati wowe wakinyo ku buntu ariko ngo watanze amafaranga bagaca bavuga yuko ngo atigeze ari mu mwanya wo gukina imagine jewe nakinye ku buntu kandi nkataha ndanahembwe ndi mu underground yego nkataha mpembwe ubwo rero bisigura ati bakunze ba JFS Media TV ubwo uruba ari urusaku kujya kuna abantu babakene kudugira ku muntu aba yararubatse zero yego frame umuntu yatanze amahera nyene uca wumva yuko niwe yoyobora filme mu bisanzwe yego yani sinumva ubwo mucamake n'urusaku bakunzi ba JFIC cyangwa bakunzi ba filme ndundi mwese muko makurikira kino kiganiro ahantu hose wumvise ivyo bintu ubwo n'urusaku kuko nta kuntu umuntu yori amafaranga amango ntakine abatarishe ngo kandi bagakina ukasanga ngo baranabahemvye ngo ari n'abapcoming ro ubwo rero ruba rurusaku kandi famille imanizo nabahana bujyanya muzo kwitondera ibintu muza muravuga izina riba ryaravunye abantu kugira ngo babashe kuryuba basamushatse uri mbomora mukanya gatoya. So by the way Pakita nakifuje kubaza ikibazo gusumengo nzo kurondera kumwe na mama wawe n'ivyo koroha neza cyane famille bigorohera gute gukina filme muri abakobwa bato amasonura yikuramwo nyene ubwoba nyene ukaba nyene free sanya niyo ufite amasonura yakimwe gikunda nawe bikorohera gute gukina filme muri umwana w'umukobwa je impamvu binyorohera nuko nakunze ndabikunda kandi nyene narabyifuza cyane urabona ari ukuntu bakunda kuvuga ati ngo muri industry yo mu Burundi kenshi ngo nimba ukeneye ngo kwamamara uba witeguye ngo kuvyara none abavyeyi ntabwo baba bafise ikibazo cyo kuba bumva yuko muramutse mugiye gukina muri ibi bintu yuko byorangira mubaye nk'abajya abantu babitanguyemo mbere
ibyo rero bica bivana n'umubyeyi wawe bica bivana n'umubyeyi kuko hari umubyeyi aba atahura impano umwana we afise. None nawe mama warakina filime? Oya. None byamworoheye gute gutahura yuko ugomba gukina filime we kandi watayikina? Twege mama wacu aba yiteguye gutanga uruhusha mu gihe umwana yishimiye ibintu kandi nyine abona yuko ibintu bimufitiye iterambere ejo canke hirya ejo. Niyo mpamvu adashobora nyene kukwankira. Pakita? Je mama arakina gusa yabigabanije ubu. Mushabaki wowe yani uri muri step yani uri mu ntambwe ya nyoko. Nika famille. Ego. Aragenda kansigira nanyu ndosigira wanje ndosigira wiwe. Ego cyane. None uwo uri kurabona ino industry ya filime Pakita ubona hehe mu myaka nk'itanu iri imbere? Iteye imbere? Apana ngo filime ndundu wewe ku giti cyawe. Ego. Geze kure hago man burya namye ndavyumvira naje nzosora yiwanje. Uzusora yiwawe? Bamaze gutangura kukosha? Nzorondera. Oya nabuze batanguye kukosha uko ari ukuntu umuntu amaze gukora agahiti kamwe abantu baca baza mubya turumva ubyariye kwikora vy'iwawe baje abantu kabashira ku ruhande bizorangira ubashe kugaragara yuko ukomeye ariko ngo guma munsi y'uburongozi kanaka baje abantu baca bakurirako si vuba. Oya arasharigiye hacakeneye umwanya nyene. Okay. Nana we nawe ubibona mu myaka ingahe iri imbere? Je mu myaka iri imbere kandi apana myinshi cyane nibona ndi cyamamare kirenze cyane gitumirwa muri filme nyene apana ngaha mu Burundi honyene oya muri filme nyene ziteye imbere cyane ku rwego rwo hejuru nyene nko mu bindi bihugu banyifuza bakamamagara nyene ibintu nk'ivyo. Okay, by the way family ndanabibutsa ati rero ni abo bakinyi mubona ngabanya Pakita na Nana usije ko bakina basanzwe bakina gusa izo filme basanzwe bafise n'impano yo kuririmba. Anya twaje gara Pakita yaje ko adutwika avuga ati ngo ngagiye kudutwikira bimwe byajaje twagiye. Ubu ni mwashaka kumeneka amazi sindirimbe. Umva twagiye Pakita nakumvise na Pakita tugende nakumvise. Uyu ni uzari muririmbyi uyu. Nakumvise tugende. Nakumvise. Ndatangura bavuze ngo baririmbe urayitute. Pakidutengwa kakapera gusa gato yakonyene. Mwacha murira. Bade Pakita. Urabona ari ukuntu bagukomanta ko amakommentaire na sana ya season ya mbere. Biva no kugenda agenda witwara muri film. Hari abantu baca bafata yuko ari wewe uriwe byanyabyo. Urabona n'imyaka office sinibaza ko office imyaka ihagije no kubasha kuresista. Commentaire mbi bakomanta iyo uri kwasoma zijya komatira ngo ati kajya kana kahashisha kajya kana karambira nyine uzifata no gute mu gihe uri kwasoma izo komantere man cyenda bifata nk'ibintu bisanzwe birizi kuko nacu uzokora ku isi bazokomanta ongere bakomante yego basuzoga muri wa undi nyene nikizohinduka gusa man cyo kubabwira je sinduko wapwe iba ari filme jituba wake ni filme nyene ni film uko kuntu uvuza ku kaborero ka motivation ngo man ngo mu yisi ngo bazovuga umwe kandi ngo bakomante umengura umuntu umaze kubaho n'imyaka basi na 40 muri Rosi ngaho mwe mufite experience y'ubuzima imyaka mbayeho ego si mike kandi si myinshi ego ash gusa yakwiye niri imbere ego so birenze n'ivyo bakora ubu uvuze ngo izo birenze nibi biriko birabubu imyaka ufise si mike kandi si myinshi nibiri imbere bizo birenze ivyo bariko barakora ubu. Wow sound great. Ubwo rero watwirengagije ntabwo ugiye kuturirimbira oya uyu naririmba uyu niwabizi uyu rero mwafise amakuru nanabambwira yuko fize amakuru avuga yuko bariho filme yaho yitwa Save the Date yo kwa Mutu yuko ariho waririmbye ngo muri ya season ya kabiri ahubwo rusaku nigo je ndaruzana nk'urusaku ukunda kumenya ubwo rusaku nigo canke ni inkuru ya nyayo oya nagaru rusaku ni inkuru ya nyayo twagiye rero kuri ya season ya kabiri ririmba twumva nana ibyo kuririmba byari birimo twagiye Manyimba ubuzima ari ubwanjye mana irangize
wewe ni iyo Okay. ni muri sezo ya mbere. ko ndayikwega gusa Yita imenya ari mu n'ikirara. bya mana yanje ndi nyimba ubuzima ari ubwanje nuko je fise urujwi rubi iyo si mana yanje ndarishe no kugerageza kwigira Okay, komeze okay, okay. neza Urakoze. reka je ndabafana cyane twagiye rero twumva nana Ndibona nga gusa ntaci yo wewe ngiza mfise. kandi barizi ko wariririmbyemo twagiye Okay. Mana yanje ndarushe no kugerageza kwigira ko beze neza nabeze neza maze gusenga amasengesho yose nta gakwiye gusenga maze kuyasenga ndakwingize ntusige cenyene mana yanje ndakwifuza kunyobora imyanzuro nafatuye mfatire abari wewe umpitiramo save the day nazoririramo save the day save the day. none kubeki muri Pakita mutashize nk'indirimbo kandi nuba muvise impano yo kuririmba why bari why sana iyo bari gahunda ya director nyene urumva. Wow. None mbega nagwaza ikibazo. Twakubonye ukina muri filime muri GFIC. Mbega ufise amasezerano muri GFIC canke ukina bisanzwe? Nena bisanzwe. None ahanya ariho bayita gute yari kwa Mede. Ariho FIFA ya Fanila Vine. Ariho GFIC ya Bendo wayo. Ariho MOF ya Ornera Mutoni. Ariho banuze bamikandera. so burya afise uya bafise neze. arayifise Ya academy nuzeye uyu BMT hagati izo onya bagusinyishije bose agashira ngabanya kunuza bati turashaka gusinyire ngabanya unjire muri company yacu woja muyaye. Okay, je mu bisanzwe kuri uno mwanya bakazizana bagashira imbere yanje bakavuga ati sinya. Bivanye n'ukuntu muri GFIC banyakiriye nyene nta bukumire bwabayeho ngo kubera ndumwandumu upcoming oyaha nyene banyakiriye nk'umuntu menga nyene ucuvyumva neza mu ncamake. Rero urabona sinshobora guca mpemuka ngo ngende gukorera ahandi kandi aho bansohoye hahari. Biravugwa yuko ati ngo ariho abantu benshi GFIC maze kuramura urumva ariko bimaze kubaramura bamaze gushika hejuru bigaca birangira bagize iki batanguye kwigira ngo ibintu bya danger ngo bagatangura kuvyimba ku babosi babo naho tubikwitege ko biramutse biba ugasinya contract muri GFIC tubikwitege ko inyuma y'igihe kingana gote kuvyimba ukavuga ati ngo jewe ndishoboye. No, oya ivyo ntabwo ndabitegekanye. Okay. Pakita we nawe? ndi muri MOF. Uri muri MOF kwera. None ndakubaza ikibazo. Ko wavuze yuko umubuza gusinya muri nuzeye muri yani guza ukina Mbega yani aya mapusatage twatwaye ari yanya muri MOF nawe. Nk'ivyo bibaza director mukuru. Nk'ivyo navyo bambwira. Ubona gusiza gukina? Yeah, I just go and play, they give me money. Konyene. Okay, by the way, mukorangiza igihano cyacu rero Pakita na Nana ndababaza ikibazo kivuga ati guys inyuma yo kuba muri mukirana muri filme ari ibindi bintu muriye ko mu buzima busanzwe? Oya, navyo.
yani bererage nyene kuri terapi oya gusa iyo duhuye nyene turaba inshuti bano tubibona yego iyo muhuye muca muba inshuti ariko yo kuva aho twahuriye hajya n'ubu turi inshuti yego Pakita wacu kabana ariko apana inshuti komtere ntababeshe kuko mare bisi paki okay vuga basi zajagu inshuti yawe utaza hiba bisi nyene ko muri inshuti gusa yo wabonye ahomba se nabonye usumva we ntahuzi nzoza nanje kugira rero munyereke kuri inshuti bisaba nyene kuza twunga ubucuti ntibiba ari byo muri filme gusa by the way rero abantu bariko barabakunda cyane muri no season ya Pakita ati mubabwiye iki nyene mukomeze mudukunda give us subscribe follow us guys mudukunde cyane kuko tubaye ibintu byiza kandi tuzokomeza tubiba ego abanyene mukomeze mudushigikira kugira ngo natwe dukomeze kugira za ntege zo gukora ibintu byiza birushirije ko hamwe turi kumwe twese birashoboka ego reka ndabashimire ku mwanya wawe murakoze namwe alright so kujyamana ibya twese kuramuka ni ubuntu bw'Imana kubera bwa buntu bw'Imana rero niyo mpamvu igaro twagitangura amahoro twakirangiza amahoro so barakunzwe bimwe by'urwego ruri hejuru ciao nyene mwari kumwe na Dennis like it bye bye